wangu. Yes, my wife. Honestly, I missed you so much. But why did you come without telling me? Ego kweli. Ariko koko. Nanubwo mumubona ko umuntu yakorofye ahari bwami ari ahantu hiyubashe hisuku n'isura mukasigogo rurato hanze. Muko munazi ngene umuntu ayetera akagongo kagahoga gutunuka arimo arakora isuku namwe mugaca muvyo muvuye ibyo mwayoroye mu mabarabara byose mukarunda mu mazu y'abantu. Yo ni mufashe. Yo ntabara. Asante mzee. Hivi mzee, hauna habari? Hivi unafahamu kwamba ile nyumba tayari ipo kwenye mikono ya benki? Birofa biragwira kweli. Ego kweli. Mbenda kubaza. Inyuma yuko bavuga yuko wewe ugendana ubumuga bwo kutabona. Subwo gusa. Ahubwo sanze ugendana n'ubumuga bwo kugendana gacenga mu bwonko hawe ni harimo haratembera neza muri sereva amaraso ntarimo ariruka uko bikwiye. Honestly, Gina, I don't know nothing about what you're saying. Really, I'm telling you. Umva umenya gute? Kuba widroze wabore wacitse amazi. Umugabo nakunze se ndiko ndabona amaso yacu. Sheri, uriyibuka uri kuransengera. Uribuka ama challenges yose twahuye nayo. Ingene yose twayasenyeye ku mavi dusenga. Ikibazo cyose twagira, twaba turiko turasengera hamwe kandi byose tukabinesha. Umva kwikira. Ukuranywa. Oyo ngo ndi mpumyi. Ukuranywa. Nubwo ndi mpumyi wewe ntibaze yuko hari ico ngira ukuranywa. Ukuranywa. Umva nawe byo. Rifa Films Company, breaking boundaries.